ngo reka abapfuye bahambe abapfuye babo ntabwo bamufise ko kino kibazo abantu bazava banka kuja kuzika abitavye Imana ngo bazoza kuzikwa n'abapfuye nkabo yarashatse kuvuga iki cyo ni kibazo cyane cyoroshe kandi kiryoshe reka abapfuye ntibashatse kuvuga bano bapfa kubakava muri uno mubiri ni kijya kibazo gitumye aza imbere y'Imana niyo mitsima niyo nyungu aje kurondera kandi yayironze nuswa kumubona aba twahuye nabo. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Urampagije Yesu reka nkubwire ko nakuboneyemo byose birumvikana reka tubaramutse amaro y'Imana twongere tubene ikaze muri kino kiganiro ijambo ry'Imana kuri uno munsi mu kiganiro ijambo ry'Imana kuri uno munsi nk'uko umusanzwe muzi ko tubazanira abatumire abashitsi bagiye batandukanye abakozi b'Imana Imana yasize amavuta bashobora kuza hano kugira ngo bashobore gufasha imitima ya benshi no kuri uno munsi naho twahisemo kubazanira umukozi w'Imana umwe mu bakozi b'Imana bakorera muri kino gihugu ciza cy'u Burundi basizwe amavuta abakozi b'Imana tubona neza ko buzuye ijambo ryafashije benshi tukabazana kugira ngo iri jambo namwe rigira ico ribafashije kuri mikoro muri kumwe na Prote turakingiwe canke Mr Paul nk'ibisanzwe ariko kandi ku rundi ruhande imbere yanyu canke imbere yacu mwamaze kumubona umukozi w'Imana yiteguye kutugaburira gihe kimwe twahuriye hano bita ku Musenyi ni hariya mu ntara ya Bubanza mbona Imana ivyimukoresha ndavuga nti uyu nanje ndagomba kumubazanira kugira ngo ashobore gufasha ubwoko bw'Imana. Ndamuzi ku izina rya Pasteur Prophète Olivier Joshua tubaramutse amahoro y'Imana. Amahoro cyane muguwe neza twashima Uwiteka. Turanezerewe kandi turishimye ku nshuro ya mbere kubakira muri zino nyubakwa za Tarsis Hope Ministry TV. Natwe turabyishimiye cyane kubona mwatwiyumviyeho kuri uno munsi mukadutumira muri ino studio n'ivy'igikundiro kandi turabona hasa neza cyane koko namwe muri beza. Asante sana. Nitwereka kuba beza n'Imana yacu dukorera nayo ni nziza. Amen. Amina. Gira ko rero mufate kano kanya mwidondore neza bariko baradukurikirana usanga amazina yanyu no banayavuze kutariko. Ntabwo wihenze nuko nyene nitwa ku mazina Pasteur Olivier Joshua batazira birashoboka. Wavuza kandi ngo Prophet ego hariho abavuga Prophet ariko kubango nkoreramwo ni ry'ubupastor hari gihe bishika umuntu akadodeshwa agakoreshwa ikintu bagaca bavuga ngo ni Prophet kuri ababonye nateye prophecy ariko do yanje ni ubwungere ndumupastor ariko hari gihe bicamo nkabyisanga reka bimeze birumvikana kandi Imana ibitanze urumva ntawo bizibira ca tubitanga nuko rero umukozi w'Imana afata kano kajyo mugakoresha mu kugaburira ubwoko bw'Imana ico Imana yashize ku mutima wanyu no munsi. Murakoze cyane gose. Karibu. Haleluya. Turongeye kubaramutsa ubugira kandi mwebwe mwese muriko muradukurikirana kuri no mbonesha kure ya Tarsis Hope Ministry. Turabakunda kandi turabanezererwa abahaye badukurikirana aho muri hose. Turatuye rino jambo ry'Imana tugiye kwigisha rigira ico rimaze mu bugingo bwanyu no mu byanyu ritume muva mu kibanza murimwo mwinjira mu kindi kibanza muri umugisha naho tudatebeje tugiye kwiga ijambo rivuga ngo gukwirikira Yesu. Haleluya. Reka dusome mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ikigabane cyaho
ikigabane cyaho ca 8 ku murongo waho wa 18 turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Umutwe w'amajambo uravuga ngo gukurikira Yesu. Yesu abonye ishengero ryinshi rimukikije agera ko bajabuka hakurya, haza umunyabwenge w'ivyanditswe aramubwira ati mwigisha ndagukurikira aho uja hose. Yesu aramubwira ati imbwebwe ziri n'imyobo n'ibiguruka mu kirere biri n'ivyari, ariko umwana w'umuntu we ntagira aha arambika umusaya. Uwundi mu bigishwa aramubwira ati mugenzi banza undekure ngende mpambe data. Ariko Yesu aramubarira ati nkurikira, reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Imana ihabwa icubahiro cyane. Iri ni jambo ry'Imana nkuko twamaze kurisoma ridasanzwe. Haleluya. Aho Yesu yari karakora igikorwa ciwe nkuko nkuko mission yiwe yari yamuzanye kuvuga ubutumwa bwiza, ariko ico gihe abantu baramwumvira kuko yavuga amajambo y'ubuzima, bigatuma akavuvu k'abantu benshi bamukurikira kuko yavuga amajambo y'ubwenge, amajambo y'ubuhishuzi, amajambo y'ubumenyi, amajambo agukura mu kibanza uburimwo ukagushira mu kindi kibanza. Rero bituma abantu benshi bamukurikira bamwumviriza ahataronka n'umwanya wo kuruhuka. Ikino gihe bari abantu benshi bari bamukikuje, ariko ntiyashobora kuronka n'umwanya, acavuga ngo yurira ubwato agomba jabuke hakurya kugira amanza asama akayaga agire abe muri yindi roturu yo kwigisha. Ngo ariko hari umunyabwenge w'ivyanditse nawe ayifuza yuko yomukurikira, camubwira mwigisha nanje ndagukurikira aho uja hose. Haleluya. Uwo munyabwenge Yesu araba mu mutima wiwe y'ivyo avuze yuko yifuza kumukurikira, ariko muri uko kubivuga bitari mu mutima wiwe, ariko abivuze kubw'ibishobisho ni kugira yumve ico yomwishura, arabe by'ukuri yuko yoba afise ubumenyi. Kuko Kristo yakorera mu ngabire y'ubwungere n'ubuapotre ndetse n'ubuvugishwa, kuko yari yikwije muri byose. Haleluya. Aho yashora kumenya mu mutima w'umuntu igitumye aserura ijambo ryari ryo ryose. Rero uwo munyabwenge w'ivyanditswe amaze guserura ngo ndakeneye kugukurikira, ariko bitari muri we, biranashoboka yuko yaraje kumugeza kugira arabe ivyo yigisha ko ari ivy'ukuri. Ariko kuko abanyabwenge bari abantu bapinga ivy'Imana, berekana ko bazi Imana, ariko muri bo bapinga ubushobozi bw'Imana, kuko bobo badeklara ubwenge bwabo, ariko ubwo bwenge bwabo butarimwo mpwemu yera. Haleluya. Ariko ngo hacabonekana n'uwundi aravuga ngo mwigisha ndakeneye kugukwirikira. Haleluya. Ngo ndakeneye kugukwirikira aho uja hose, ariko ico ngusavye manzu ndekure nsubira inyuma ngende guhamba data. Haleluya. Yesu amaze kumwumviriza abona ariko nawe nyene yuko ahaye yerekana mu bantu ko afise kumukwirikira, ariko akerekana yuko hari ibindi bintu kanaka inyuma yomanza gukora. Aca mubarira ngo reka abapfuye bahambe abapfuye. Haleluya. Ayo yari amajambo akomeye cyane, amajambo y'ubwenge, amajambo y'ubumenyi, amajambo y'ubushobozi. Haleluya. Amajambo yuzuye mpwemu yera, utari muri mpwemu udashobora kuyatahura. Haleluya.
rero muri kino gihe cyacu icyo novuga nosobanura ku bw'aya majambo byasobanurwa yuko aba bantu b'ubwenge bo bashira imbere ubwenge bwabo berekane ko ari abantu b'Imana koko, ko ari abantu buzuye mpwemu yera, ko ari abantu bumvira Kristo, ariko ibikorwa byabo bihakana Yesu. Haleluya. Bihakana gukurikira Yesu, kuko twabonye umutwe w'amajambo ngo gukurikira Yesu. Haleluya. Rero inzira yo gukurikira Yesu Kristo, haleluya, ni guheba ibyo urimo, kumva yuko umutima wawe, haleluya, umutima wawe urekuye biriya bindi byose wewe ubona byo kugirira akamaro. Haleluya. Ukumva gukurikira Kristo Yesu, ukumva kumunezerererwa, kuko muri kino gihe tugezemwo abantu benshi ntibariko bakurikira Yesu, ariko bariko bakurikira imitsima Yesu atanga. Nkuko tuzi hari igihe kirekire Yesu abantu bariko baramukurikira bumva ubutumwa bwiza, ariko hari harageze igihe bumva inzara, bamaze gushonza abagaburira imitsima. Ico gihe amaze kubagaburira imitsima, bukeye bwaho ngo ishengero ryari yongeye gusumba abo yari afise, kubera bari bamaze kumva yuko atanga byose. Haleluya. Rero ni muri kino gihe turimwo tugezemwo abantu nibakurikira Yesu kubera bamukunda. Hariho n'abantu bitwa yuko bakorera Imana, bavuga ngo bahaye bakorera Imana, ariko atari uko bakunda iyo Mana, bafise inyungu, ico bitwa mu Gifaransa profit. Haleluya. Ibyo barondera muri ibyo by'Imana, abandi bakarondera inyungu z'Imana. Hari abantu bagenda gusenga kubera bafise imitwaro kanaka. Ugiye kubaza mu ma eglise menshi kubaze gusenga ngo mbwira umutwaro wazanye, usanga ari umutwaro kanaka, ngo tuzanye umutwaro ubu. Abandi bagasenga kubera bafise ibyo barondera. Umuntu asenga by'ukuri akwirikira Yesu ntagenda kubera iriya mitwaro. Haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rirambarira ngo twitwararike iby'ubwami bw'Imana. Haleluya. Ibisigaye byose ni inyongera. Rero abakristo uno munsi barondera ya nyongera twoyongerwa kubwo kugororoka canke kubwo ugukurikira Yesu, bagaca baza kuyirondera ava. Ngomba ndakubarire, warangaje abakozi nk'umukoresha, ntushobora kwakira, ntushobora guha ingero uriya mukoresha imbere atarakora. Haleluya. Rero benshi bariko barashaka impera ariko batarakora, ugasanga nta kintu amaze mu gikorwa ca Kristo, nta kintu ahayakora kugira igikorwa ca Kristo Yesu gitere kija imbere. Haleluya. Kugira ubutumwa bwiza bushike hano mu gihugu cacu mu Burundi canke n'ahandi, ngomba ndakubarire, hari abantu bitanze bareke ingufu zabo, barekura n'amafaranga yabo kugira ubutumwa bwiza bugere kure. Ariko wewe uno munsi nk'umukristo usanga uhaye ushaka kugenda gutwara imitwaro canke ibi nibi, n'igihe uvuze ubutumwa canke ugiye mu rusengero ugiye kugwanira ibiti n'ibindi. Ariko si ubwo butumwa bwiza Yesu Kristo yadutumye, canke si uko kumukurikira Kristo yadutumye. Haleluya. Kristo ashaka ubwa mbere tube muri bo. Haleluya. Kuko Bibiliya imbwira ngo abamwakiriye bose yabahaye gucika abana b'Imana, abo nibo bizeye izina ryiwe. Haleluya. Waramaze gucika umwana w'Imana, ukamenya yuko uri umwana, ukora igikorwa ca so wawe. Haleluya. Wumva unezerewe, wumva yuko atamuhati, wumva ko atakwinginga, wumva ko atagusugumwa kuri nyuma yawe, kubera uzi ibyo uri kurakora yuko ari iby'iwawe. Haleluya. Imana idutabare cyane.
guhera uno munsi we uri kuranyumva, haleluya, sifise umwanya muremure wo kuvuga, haleluya, ariko muri ano majambo nyene ndashaka ufata ingingo, wisuzume wowe ubwawe, urabe uburyo woba wari kurakora, wiyumvire vy'ukuri yuko uri kurakurikira Yesu. Igihe wosanga ufise izindi nyungu kanaka ushaka mu gikorwa c'Imana, urekeraho oya. Hariho n'abantu batangura amasengero, ngomba kubivuga, bafise ico bitwa profi barondera, inyungu z'Imana. No munsi mu gihe tugezemwo mu masengero ingumu zirirwa zirakubitwa kubera abantu nibarondeye ntibakurikiye Yesu, ariko bakurikiye bamukurikiye bakeneye ibyo hari ibyo bashaka, hari ibyo bashaka gushikako. Bamwe bashaka icubahiro, abandi bashaka amafaranga, abandi bashaka ko bababona, haleluya. Ugasanga ni uwo munezero bashaka kubamwo gusa, inyungu za Kristo ntizibemo. Kwitwararika ishengero ry'Imana, kwitwararika ubutumwa bw'Imana kugira bugere kure, bushike n'ahandi, ugasanga ntibiriho. Uno munsi n'abakozi b'Imana bake wobarira kuduga mu misozi hariya ruguru ahantu hatabona ngo bagende kuvuga y'ubutumwa bwiza, ntibakwemerera. Benshi bashinga amashengero hano mu bisagara, ahantu heza, babona yuko bazotanga ishikanwa rikwiye. Ubwo si ubutumwa bwiza, ariko hari abantu benshi barushe baremerewe, haleluya. Kristo igihe yatoranye intumwa ngo yagize umubabaro w'ishengero, haleluya. Amaze kugira umubabaro w'ishengero aravuga ngo ivyimburwa ni byinshi ariko abimbuzi nibo bake. Iryo jambo nyimba ryaravuzwe ni kugeza nuno munsi ririho, abimbuzi ni bake, kuko n'abitwa barahari barondeye profi, barondeye inyungu, ntibariko baratwara ubutumwa bwiza nk'uko abamisiyoneri babikoze. Bataje baretse ibyabo baza muri Afrika bazanye ubutumwa bwiza, baheba n'amafaranga yabo bayashirako. Rero abakozi b'Imana turakeneye kugira twikebuke, twumve inshingano zacu, twumve yuko tubereye kwiheba, tukumva yuko tubereye kuduga mu misozi. Ku munsi w'ejo narababaye cyane, nakiriye abantu bari bavuye mu ntara za ruguru ahantu mu misozi, kandi bari baje ari benshi, baje barondera umukozi w'Imana kubw'ingorane z'ibirozi bari bategwa, kuko bobo bagenda ku bafumu nibo bakiza ikintu cyari cyo cyose. Ariko ndababara numva ko tamasengero ariyo, ariko aha mu gisagara isengero kurindi ni kurindi byungikanye, haleluya. Rero turacakeneye abantu batwara ikanguro, batwara ubutumwa bwiza hirya no hino, bavuge Yesu Kristo yafuye akazuka, abantu bamwizere, bareke kwizera amangetengete, bareke kwizera abafumu, bareke kwizera bakamenyi. Nibwo butumwa bwiza. Igihe tutarashikana ubutumwa bwiza ku mpera y'isi yose, mu gihugu cacu hirya no hino, bari abantu baruguru badafise. Ndibuka ijambo riri muri Yesaya 55 ku murongo waho wa 6, haleluya, haleluya, amen, haleluya. Birasabwa muri kino gihe yuko dukangukira, haleluya, kurondera uhoraho bigishoboka. None rino jambo ryo muri Yesaya rivuga ngo ni murondera uhoraho bigishoboka yuko abonwa. Twebwe rero birasabwa yuko dukangurira abantu, twebwe nk'abakozi b'Imana, kurondera uhoraho bigishoboka. None yuko twigisha yuko igihe kiriko kiragenda, ni gute turiko turabwira benshi kugira babandi bacizera abafumu babivemwo, dushike hariya mu kinyegero tubabwire Kristo yafuye akazuka, haleluya. N'iryo jambo ry'Imana numva yuko twovugana kuri uno munsi. Wowe uriko uraryumviriza, gira umubabaro w'ishengero, ugira ibigumbagumba nk'ivyari muri Kristo Yesu, haleluya. Kuko ijambo ry'Imana rirambwira ngo
ngo nk'uko Kristo yari Imana, yararinganiye n'Imana, ariko atiyumviye kuringanira n'Imana ko ari ikintu cyo kumirako. Rero abantu bashaka kumva kirya cyubahiro cyonyene yuko umukozi w'Imana abereye kuguma mu cyubahiro. Umukozi w'Imana ego nibyo koko abereye icubahiro, ariko hari n'igihe acibagira. Ndakunda grand frère Paulo, haleluya, yaremeye aratonagurwa kubera ubutumwa bwiza. Yaraye mu biyaga ariko aravuga ubutumwa bwiza. Iyo niyo ntumwa nabonye yuko by'ukuri ndiko ndaraba mu bitwa ko ari intumwa za Kristo, ariwe ntumwa y'ukuri yatwaye ubutumwa bwiza. Yemeye ngo akarara mu mabahari, mu biyaga, ariko aratwara ubutumwa bwiza bumuvuna bumuremera, ngo akarara mwidamba mu mazi kugira ashikane ubutumwa aho butarashika. Ariko uno munsi sivyo ndiko ndabona mu bo bitwa intumwa, kuko intumwa si umuntu aguma mu rusengero gusa, ariko n'umuntu asohoka akagenda gutanga message aho itarashika. Rero udasohoka ngo ugende gutanga message aho itarashika, nturi intumwa ya Kristo, kuko wayubwira babandi babimenyereye. Ico ni gikorwa c'abungere, haleluya, nibo baguma mu maeglize kugira bamenyesha abantu ibyo kugoroka, babakomeze. Uzoraba kenshi mu butumwa bwiza Paulo yandika, mu vyete Paulo yandika, arababwira ngo mubwire isengero uku nuku. Hari ivyo ntari nababariye, haleluya. Iyo niyo ntumwa. Murakoze cyane, turabona mwanya baduhaye batweretse yuko urangiye. Murakoze cyane. Tubashimire mukozi w'Imana namwe kuri kano kanya mufashe mukaganira ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana, Imana yo mwijuru isubizaho mukuye. Amina. Ariko kandi gusozera sinobareka ngo mugende uko hari ikibazo kimwe canke bibiri mfise bishoboka n'abadukurikiranye bakaba bafise ibibazo bisa n'ivyo mugende mutanze umuco. Ni ikibazo twasanze mu ijambo ry'Imana ngo imbwebwe ziri n'imyobo ngo ibiguruka biri n'ivyari. Yarashatse kuvuga iki? Haleluya, murakoze kandi muranyibukije kuko twasomye, ariko ako oye ntitwakinjiyemwo, kuko ari igihe winjira mu bushobozi kumva isobanuro zibaye nyinshi ugasanga ari imirongo ugiye usimba. Iri ni ijambo rikomeye cyane yaravuze, imbwebwe ziri n'imyobo zinjiramwo. Haleluya. Yarashatse kubwira uriya munyabwenge by'ukuri yuko ibintu byose bifise aho bitegerezwa kurara, kugama, kwinjira. Ariko uwo munyabwenge wewe yashaka gukwirikira Yesu, ariko atabashije kwinjira muri we. Haleluya. Amanze yizere Kristo, amwizere. Umaze kumwizera Kristo winjiye muri we. Haleluya. Rero ntiyamwizeye, yashatse kumukurikira kubw'ibishobisho yereka irindi shengero, arihuma amaso yagereke yuko yizera kugira barushirizeho kubazimiza, kuko barondera ibyo bashobora kwagiriza Yesu bakitwa yuko bariko bamukurikira batariko bamukurikira. Nk'uko uno munsi abavuga Kristo ari benshi ariko batari muri we. Kandi nzira ko nabari kwadukurikirana nabo bamaze kunyugwa. Amen. Ariko munyemerere nongere ndababaza akabazo kagira kabiri. Murakoze. Ngo reka abapfuye bahambe abapfuye babo. Ntabwo bamufise ko kino kibazo abantu bazava banka kuja kuzika abitavye Imana ngo bazoza kuzikwa n'abapfuye nkabo. Yarashatse kuvuga iki? Cyo ni kibazo cyane cyoroshe kandi kiryoshe. Reka abapfuye nibashatse kuvuga bano bapfa kubakava muri uno mubiri. Ariko n'abantu bapfa bagapfa ngo bibiri mbya ngo hayigwa bapfa bapfiriye mu mwami. Abo ni rwa rupfu tuzi go gusinzira. Ariko hari abantu
uhura nabo mwibarabara bagenda Usanga ariko barapfuye. ari biziga barapfuye atamwe mu w'Imana. Bamwe Kristo yavuga ngo bemera Imana ngo ariko bakahakana ubushobozi bwayo. Rero bene abo bagenda barapfuye ni biziga vyigendera. Rero bikeneye kuzuka kumva ijambo rikabazura. Niwe Yesu yaciye abarira ngo reka bapfu bahamba bapfuye kuko yari amasababu ari gwitwazo ngo reka manze nkora ibi n'ibi kugira mucike. Avuga oya nunci nawe abayamubonye nakubonye bawo ndati tumenyane. Bivuze yuko abapfuye bari bazinanye muri ubwo buryo musobanuye. Bivuze yuko ni nkuko ari kuvuga ati hariya mwirigara hariya abantu tuhora dusangira agatabi reka mbanze ngende dukwege gakeya mbone kugaruka. Nuko nyene yandi majambo uhishurika. Amina. Yagombye gukurikira Yesu atafise icasize kuko gukurikira Yesu biboneka neza ko hari ico utegereza guheba kubwiwe. Uko nukuri manza kwiheba akagira ibyo uhebye kuko Paulo aciye avuga ngo ivyambera inyungu kera uno munsi bimbera ubuhombe bwa Kristo Yesu. Amina. Akabazo kanyuma karavuga ngo harabakurikira Yesu kubera imitsima canke kubera inyungu y'ivyubahiro n'ibindi. Abo bantu baba bahari canke nabo mukiriya gihe cyagiye yagwiza imitsima abantu bakaca bamwiruka inyuma. None no muno munsi ko tari hano ngo imitsima zaraduha twisekereza bamukurikira kubera imitsima abo ni bande? Ndibaza nabidondoye nabivuze. Hari abantu bakwirikira Yesu barondera imitsima. Nabo navuzeho ni barya abantu bagenda bafise ibintu bakeneye. Bafise ibintu bakeneye bavuga ngo nkeneye kuba apotre, nkeneye kuba bishop, nkeneye kubiki. Uzorabe abantu no munsi bagara ku matitre gusa. Amen. Nabo abatari mu bitwa ko ari mu burongozi bagenda bafise imitwaro. Bakobwa turondera abagabo baje mukozi w'Imana je mfise ikibazo shaka munsengerike. Ariko gukorera Imana ugasanga ntabiriyo ni kijya kibazo gitumye aza imbere y'Imana. Niyo mitsima niyo nyungu aje kurondera kandi yayironze nuswa kumubona aba twahuye nabo. Nagaruka no gushima avuga ati imitsima narondera byarakunze. Nagaruka avuga urakoze Mana ngo nabo musengeye bakurira indege bakaroranirwa iyo bagiye bugena nimero ya telefone ngo baca bahindura aca si prima. Ahubwo nibo bongera kuza kuvuga ngo kariya gakozi ngura umukozi w'Imana ngo kigumira ngo muntu uze ngo mu mwuka ngo va muri uwo mwuka inzira ngo ubura kuza kurondera ngo biragusha ariko akibagira yuko ari ubushobozi yuko ari ijambo wamaze kwatura. Kandi yashitse hariya kubera isengesho uba waramusengeye. Ndiyo muri make abantu bibagira. Mu gusazira kino kiganiro ushobora kuba hari akajambo ufise utashoboye kuvuga mu ijambo ry'Imana ariko kandi ufise abo wokerekeza ko ufata umunota umwe duce dusezerana. Murakoze cyane. Ijambo norangiriza ko nuko novuga abantu nibave mu bishobisho bumve vy'ukuri kurondera uhoraho. Cho kimwe hari no jambo navuze ryo muri Yesaya 55 umurongo wa 6 avuga ngo murondere uhoraho bigishoboka yuko abonwa. Haleluya. Umunyavyaha ave mu vyaha vyiwe areka ibigabitanyo vyiwe. Haleluya. Rero birasabwa yuko by'ukuri muri kino gihe tugezemwo uva mu bishobisho ariko ukumva gukwirikira Yesu by'ukuri ukumva kumukorera wivuye inyuma utaravye ibiguca intege utaravye ibinibi nibi ukamenya uri kurakorera. Haleluya. Kwari data wo mwijuru nubwo wohura n'ibiguca intege nubwo wohura n'ibikurusha ariko kumva yuko hari Imana izoguha impera. Niko utavgenda uvuga abakozi b'Imana bakuri imbere zawe nabi mwarahezagiwe.
amina mukozi w'Imana Pasteur Prophet Olivier birashoboka Joshua maso paradosha haleluya duca tuvugishwa iyo tukumvise bena mudutwaye muri domene yo yindi si yo kuvugisha kabisa ariko kandi namwemera ngo agendera ku rutonde ndiyo umwanya wahariwe kino kiganiro ndabona ugiye kurangira mu nkundire ndabashimire kuba mwitavye ubutumire bwacu kugira ngo mufashe imitima ya benshi turabashimiye namwe turibaza n'ikindi gihe muzodutera akamo tuzohashika ahubwo nicyo nagomba ndababaze nyene kenshi turabarondera tukababura kubera ibikorwa byinshi nagomba kuvuga nti nk'ikindi gihe kuko ndazi ko hari imitima myinshi mutabaye umuntu yifuza yuko mumufasha mu buryo bw'amasengesho canke umubonano yo baronka gute nukuri ndoroshe kubonwa aho umuntu aba ari hose nababariye yuko nejo nakiriye abantu benshi akavuvu k'abantu bavuye interieur bamanukanywe nuko baturonka tubafashe yego rero murashobora kundonka bwa mbere ku nimero ya telefone ni 69 688 431 niyo nimero mbonekako wayivuga mu Kirundi 69 amajana 688 amajana 431 abaye umuntu wa mbere avuze nimero neza mu Kirundi tugushimire cyane ko tutabishobo mwemwe yare yabashoboje tubashimire murakoze nizere ko n'ikindi gihe tubahamagaye muzotwitaba nukuri tuzobanguka kuko twasanze yuko kubwo gukurikira Yesu bisabwa aho bahaye baturondera hose kujya tumuvuge bisabwa yuko tugenda kugira ubutumwa bushike kure kuko nk'ubu mumpamagaye muri nombonesha kure nkavugiraho hari usanga hari abantu mu barahantu badasikirwa n'ubutumwa bwiza ariko buno ngurukana bumenyi ikibashikira bigatuma bumva basubira ku musaraba bashobora gusanga baracitse intege byo babonye mu masengero canke babonye kuri ibi nibi bigatuma basubira kumva kuvyuka ubugira kandi amina murakoze nukuri natwe turabashimiye cyane nuko nshuti namwe bakunze bigaribisha kuri Trasis Hope Ministry TV ikiganiro cy'ijambo ry'Imana twe twateguriye no munsi naho kirangiriye ni hano tukirangirije ariko ibindi biganiro cyabandanya mugira subscribe mugira partage mugira comment hanyuma inkuru nziza y'ijambo ry'Imana muyisangize n'abandi kubifuza umubonano ku mukozi w'Imana kugira ngo abafashe muri ibi na biriya amasengesho canke impanuro murashobora kumwakura yatanzwe nimero ya telefone ni kuri 69 amajana 688 amajana 431 69 usisa 88 431 murashobora guca mu mwakura canke mukamwandikira kugira ngo abaho umubonano abasengere canke abahe n'impanuro muri ibi na biriya mwakoze kubana natwe rero tuze dusubire duhure mukindi gano kizokurikirana ubutaha Yesu abaho umugisha amina amen. Trasis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.